Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Ubu ntarubanza nyirimo kuko we wansindanishirije. Mwaramutse mwese mukurikirana ikiganiro co guhimbaza Imana imisi yose mukurikira imisi yose mu gatondo mukaba mushikirizwa na Titi Elijah. Uyu munsi ni ku munsi wa gatanu w'indwi aho hari tariki 26 z'ukwezi kw'icumi. Ndabifurije igitondo ciza mwese mukurikirana ibiganiro vya Beat FM. Amahanga fukame isi yose gushime. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Mukaba muko murakurikira ibiganiro vya Beat FM aho dufise n'ijambo ry'Imana tutubanda dushikirizwa n'umugenzi wacu buke ukaza muraryumviriza. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Igitabo c'imigani ya Salomo igice ca 11 kuva ku karongo ka 18 gushika kwa 21. Aravuga ngo umunyakibi aca ingero y'ibihendo ariko ubugororotsi aronka impera y'ukuri. Ubugororotsi bushikana umuntu ku bugingo ariko ukurikirana ikibi aba yikwegera urupfu. Abagoreka mu mitima nigisesema kuhoraho ariko abatunganya mu nzira baramuhimbara. Byukuri umunyakibi akazobura guhanwa ariko uruvyaro rw'umugororotsi ruzorokoka. I wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the master, he taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. With hope. Akareremba mukurikira ni ndanyuzwe ku muririmbyi Israel Mbonyi aho abandanya aturyohera kuri igitondo tuko turakurikira mubandanya mumviriza ibiganiro vya Beat FM na Titi Elijah muri iki gitondo cyo ku munsi wa 26 itariki 26 ku munsi wa gatanu mu 2018. Shingira unyitaba ndahamagara shingira unyitaba ndarwana ariko nkaneshwa ndasiganwa ariko sinkerayo ndaroba singira icyo mfata ndaroba singira icyo mfata ndarira nk'uwambuza ndababara singira umuhumuriza ndahinga bikaribwa n'inyoni ndahinga bikaribwa n'inyoni mu bibaho byose nacyo canandukanya nawe mu bibaho byose nacyo canandukanya nawe ndanyuzwe kuko mufite
ndashima cyane. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Akanshyigikira. reba hirya reba hino. Ikiganiro mubandanye mukurikira ni ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Biat FM, aho muri kumwe na Titi Elijah. Reka tubanze twumviriza na tumwe mu ijambo ry'Imana twashikirijwe n'umugenzi wacu, aho anadubwira dusomera ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Abaroma igice cya 6 kuva ku karongo ka 21 gushitsa ku karongo ka 23. Haravuga ngo none rero igihe mwari n'imbuto ki mu bimaramaza ubu, kuko amaherezo yavyo ari urupfu. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mukajakarira Imana, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu umwami wacu. Amen. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Patrick, turumva ko abandanya dusomera ijambo ry'Imana, kandi ari ijambo ry'Imana rimeze neza cyane ku bantu mukurikira ibiganiro bya Biat FM. Nibaze ko bibandanya bibanyura, bibandanya bibinjiramwo, bibandanya bibaha ukubandanya kwizera ku bantu batagira kwizera, mubandanye muryoherwa cyane. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Abandanye na munanira Patrick, abandanya tubwira ijambo ry'Imana buke buke. Igitabo cy'Abikorino ba mbere igabane c'10 karongo ka 12 gushitsa kuri 13. Haravuga ngo nuko rero uyumvira ko ahagaze niyubare ntagwe, ntacyo bagerageje kitaye cy'umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa, nizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mwoshobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo, kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Amen. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Murakoze cyane abari ko bakurikira ibiganiro bya Biat FM muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kw'icumi 2018. Umwe ko murakurikira Titi Elijah kuri Biat FM, mubandanye muranirwa muryoherwa n'ibiganiro bya Biat FM. Nami njimbere yawe gushira hejuru, mvuga ibyo uhora unkorera ndavyamamaza, uburyo unyereka ukuboko kwawe kiganza.